birazwi neza yuko umugano bishoboka yuko uvamwo ibikoresho birenga ibihumbi 10. Mu rurimi rw'ikinyamahanga kugira kumbura vyumvikane gusumba plus de 10,000 usages. Mu buryo butandukanye nuko kubaka wavuze birimwo canke nuko gucana birimwo. Bivuze ko hashobora kuba inkomoko y'uburyo bufasha abene gihugu udufaranga tukaboneka tuvuye muri ya migano. Umugano ni igiti. Uravye nk'iki gihugu nakubwiye cyitwa ubwami bw'umugano Ubushinwa, aho bateye je naratangaye, narahevye ndavye urusobe rw'ivyo bikoresho bitandukanye biva mu mugano. Bimwe bisaba guhingurwa n'ubuhinga bubayabaye n'amamashini abayabaye, ibindi bisaba guhingurwa n'amamashini akomeye n'ubuhinga bukomeye, ibindi bisaba gukoresha amaboko bisanzwe. No kuvuga ibi vyo gukora intebe, ivyo gukora ububati, ivyo gukora amasahani, ibiyiko, ivyo siniriwe ndabivuga nino kumbure amasahani ava mu migano. Ibiyiko bikava mu migano. Ibiyiko bikava mu migano. Atari twa tuntu twama tubona bakoresha tumeze nk'uduti. Burya rero intuzeye nimbaho ziravamo umusuni. Barawusya hanyuma bakagira bakawutsindagira ukamera nk'ikigiga kimwe, hama bagakatamwo imbaho ukavamwo amakaro, uravamwo impuzu, uravamwo amaju, uravamwo imiti, uravamwo amamatera, uravamwo amakara, uravamwo ibi bavuga impapuro zo kugira isuku, papier hygienique. Nashobora kuwukoramwo igare. Hamwe abanira gufata ingingo leta y'u Burundi yofata igashira imitahe muri kino giterwa cyo turabona c'imigano, ubwo ntiyo havizo bukura mu cibo nayo iruhande yo gukingira ibidukikije. Umugano urakomeye. Uravye nk'igitigiri c'abantu uhakazi ni benshi cyane, ni benshi gose, bivana n'ibisata bakoreramo. Nagomba kandi ingarutse inyuma gato yimenyesha bariko baratwumviriza, naho ubwo bwoko bushika 530 bw'umugano mu Bushinwa bafise, hariho ubushika 280 bushobora kuba mwa kino kirere ciwacu co mu Burundi. Murumva yuko nk'igitigiri kingana gutya, umuntu akoresheje nk'ibi vy'imigenderanire y'ibihugu, umuntu ashobora kugwiza ubwoko bw'imigano bivanye saba imbuto canke bakanayigura ikaza kugwirizwa. Oya noneho no kugura nibaza yuko bitabujamwo cane. Kubera yuko hariho ishirahamwe mpuzamakungu ryitwa INBAR, International Bamboo and Rattan, ntuze Organisation Internationale du Bambou et du Hôte. Igihugu c'u Burundi naco kirimo. No kuvuga mu bijanye n'imigenderanire bivanye n'amakonvention igihugu cacu cateye kw'igikumu. Iyo migenderanire turashobora gusaba bakaduha ntuzeye ubwoko bw'imigano bushobora kuza kugwizwa ino, kuko biri no mu ntuze no mu ntumbero y'iryo shirahamwe yuko ukeneye kuvuga ngo ateze imbere icyo giterwa c'umugano ashobora kugira gukorana n'abandi mu buryo nyene bw'imigenderanire y'ibihugu. Barafise na university ikomeye kandi yitwararitse cane intuzeye umugano mu buryo udasanzwe. Uravye ibintu bashitseko ku bushakashatsi bagezeko k'uwo mugano ni ibintu bidasanzwe. University yitwa Zafu, Zhenjiang Forestry University, iri mu ntara ya Zhenjiang, mu ntara y'amajepfo y'Ubushinwa. Nabonye bigize bimeze neza. Natwe abanyeshuri wacu mu gihe dushobora kugira imigenderanire n'ico gihugu nk'ibijanye n'imigenderanire myiza n'ibihugu, abanyeshuri hano iwacu barashobora kujayo. Naravyumvise ko bishoboka kugira ngo bige ibijanye n'uwo mugano. Birumvikana
ubwo bwoko bungana guco ni bwinshi cyane, kumbura hano mu Burundi mwatubwiye yuko bushobora kuba ubuzwi bushika kuri bune. Mu bisanzwe usanzwe ukorera muri kino gisata, kandi nimba nibuka neza mu biganiro biheruka twakoranye mwaratubwiye yuko mwakoze mu migambi itandukanye, harimwo no mu biro by'ibidukikije mu ntara. Ubwo hari intambwe na ntoya mu Burundi irategwa mu bijanye no kugwiza iki giterwa. Intambwe ntoyi iriho intambwe ntoyi iriho, mugabo intamyambi ndayibona mu bwoko bw'imigano. Kenshi aho umuntu ashitse amaso bakunda gutera urya mugano usa n'umuhondo, uwo bita Bambusa vulgaris, bambu jaune. Ego ni mwiza mu bijanye no kubaka kubera ubukomezi bwawo, nico uzwiko. Mugabo habaye bimwe tuvuga ngo diversité biologique, bimwe tuvuga ngo urumwekwe rw'ibinyabuzima rukagwira, bituma na vya bikorwa dukenera ku mugano bivanye n'ubwoko bwawo vyiyongera. Ubu nk'akarorero nk'igitutu curya mu mugano wa jaune ntibakirya, mugabo nk'ubu hakaza nk'ubwoko bw'umugano umuntu ashobora gufungura nk'akarorero. Yego, ndamaze kugira amahirwe yo gutembera mu mashamba cimeza y'igihugu, novuga atari make, harimwo na irya Ruvubu n'ikibira. Ikibira narabonye ko irimwo, mugabo aho nageze muri Ruvubu ntayo nabonye. Ubwo hajya haramutse hagiyemwo ubu bwoko bw'iyi misuna ntivyofasha mu kubandanya kubungabunga rya shamba. Erega hose bivana n'ubuhinga. Ibi vy'ibidukikije ahandi bageza ahantu naho hoba hari ubugaragwa, baguma bagura hari ubugaragwa ugasanga hariho ibiti. Ni ukuvuga bivanye n'ubuhinga umuntu yakoresheje, bikavana nuko yipfuza kugira iryo shamba. Birashoboka rwose, birashoboka. Mugo biravana n'ico umuntu aba yipfuza, ikindi naco iri shamba rya Ruvubu nijo kwitondera cane, kubera niryo mu bisanzwe niryo shamba rikomeye dufise. Rifise amahegitari arenga 50,000, kandi ikibabaje nuko rikunda gusha. Akunda gusha cane, ndakunda kuhaca nkabona yuko byahiye gose. Ego, nanje nakubajije gutyo kubera ko nzi ko rikunda gusha, kandi umuntu aravye ni ishamba ryuguruye. Umuntu yovuga ko ritazitiranye nk'ikibira. Biboneka ko hagiyemwo umucanwa, mu vy'ukuri usiga wononye bitari bike, kandi nibaza ko naryo shamba ryo ari haye indaro ibinyabuzima bitari bike hano mu Burundi dufise. Ego, ubwo iyi misuna iramutse igiyemwo nta kuntu yo gerageza kwegeranya iryo shamba na vya bikoko vyahiga indaro bikaronka naho bironka indaro muri iyo misuna. Rirya shamba kurya rimeze, niyo umuntu yorigumiza kurya mugabo ntirize rirasha. Hajya ahantu bijya bikoko tuzi birimo, biba bikwiye gose, haba hameze neza. Kuko burya ibikoko navyo nyene biba ahantu bivanye nuko iryo shamba rimeze. Burya nk'iryo shamba rya Ruvubu burya ntihaba ari ahantu heza yuko nk'inguge nk'akarorero zohaba. Rero bivana n'ico umuntu aba yipfuza. Nyimbe igihugu kivuga kiti turabona yuko duteye imigano, ibi bikoko vyahora bikwiga ingenzi bishobora kwimuka. Bacavuga bati turabe ubundi bwoko bw'ibiti twotera. Mugo je mpanura, burya mu bisanzwe ibintu birikora, nta bishasha burya biriho. Burya rirya shamba ibiti vyahora bihari, bimwe kumbure vyatanga kugabanuka ubwoko bwavyo, burya bene gihugu barabizi. Nukuvuga igikenewe niyi ngo vuga ati aha hari igiti ki bakagisubizaho, kugira ngo vya binyabuzima vya kera umuntu vyari bihari biba ari vyo umuntu abandanirizaho, kugira vya bintu vyari bihaba ntihagire intuzeye
ibica bihunga ako karere nicyo gituma navuze ati kuhatera umugano umuntu abanza kuvyitondera mbega ndawutera hehe mbega ninawutera haca habiki ntaco nza kuba mpungabanije kumbure ni vy'abahinga nka mwebwe mukabanza mugakora ico cigwa mukabanza mukaraba ingene bishobora gukurikirana ntaco vyishe ariko kandi umuntu aravye muri iyi migambi itandukanye y'igihugu harimo nayo Burundi urambaye baragwiza amatuta y'ibiti bitandukanye mugabo ntiturabona ahantu bagize amatuta agwiriye y'ibi misuna umwene igihugu ashobora kuba atahuye akaba yumva afise ahantu yotera umusuna kugira ngo kumbore azowukuremwo muri ivyo bitandukanye bariko dusigurira canke unafashe no kumufasha gukingira indimiro ziwe canke ishamba ryiwe nka mu ntara utanyerera canke mbere n'ahandi iyo misuna yo ironka gute biroroshe ko imbuto iboneka mu bisanzwe bwa mbere abantu bataramenya ubuhinga bwo kuyigwiza byarabagora basanga nk'ubu ubagira nka kuryaye bagwizanye n'ibiti bisanzwe ugasanga bagira bijya bita utugwingwiri bagakatagura tujya duti duto bagashingamwo mugabo hajya ibitakara biba byinshi ivyuma biba byinshi muri rirya tuta mugabo ari ubuhinga bukunze gukoreshwa umugano weze ufite imyaka 3-4 utobora intoboro hajya hagati y'intuzeye hajya hagati mu ngingo intoboro ntoyi ugaca uwushira mw'ivu mugabo iyo ntoboro ntoyi zibiri ugashira akavu gusa hajya ku ngingo ku mpande ugaca uravomera izo ntoboro hagati y'intuze y'umugano amazi akinjiramo kinjira muri iyo ntoboro intoboro ibiboneka y'umugano ukazuravome gushika unazi si ntahuye neza intoboro yitobora hajya mu ipfundo canke yitobora hajya hagati y'amapfundo ntoyi nukuvuga amazi acayibika muri cya kintu kimeze nk'icupa yego ukagira intoboro ku ntuze umugano muremure uti urakatagura ugatobora ugashikana hirya muri buri ngingo hama ukarambika uwo mugano mu ntuze mw'ipikinyeri ugaca ushira akavu hajya ku ntuze ku ngingo mu kuvomera ntahandi uvomera muri za ntoboro uvomera mu ntoboro imizi rero ikagira igashora mu kuzimu hanyuma hari ukuntu uraba yuko umugano wageze benshi barakunda kugira iyo ngorane ugasanga babonye batoboye izirya ntoboro ukabona amababi yaje bakibaza ngo urageze gutera ntihaba haragira gutera hari ukuntu uraba ku mababi ukabona ati naho uyu mugano wakuze uyu muvyaro wakuze ukaja hejuru nturagera bivanye n'ibara ry'amababi ukuntu riba risa ni ukuvuga yuko iyo uteye hataragera uba ufise amahirwe make yuko yo kunaga ni ukuvuga rero hageze gutera uca wifatira agapanga ugaca uza uratema hamwe kuri ya ntoboro uca ugenda gutera uca ubaturuza gutera utwara igice canaze uca ukatira mu ntoro ugenda urakatira hajya hari intoboro ugaca uburonse intuze umuvyaro w'umugano rero ingorane hari igihe hari aho mpora mbona bafata bagatera nka kurya batera imyumbati ni uburyo butari bwiza bwo gutera umugano hari abibaza ngo ninafata nkatemagura nka kurya umuntu atera imyumbati yuko bica binaga ariko umuntu abateye mu buryo butari bwiza kandi biruma amahirwe ngira ngo kugira ginage oya biruma none usibye ubwo buhinga mwebwe mwaba mufise hari ababikora gutyo yego barabikora bashira hamwe canke ari umuntu yego barabikora ikigo c'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije OBPE baravyigisha barabikora yego amashirahamwe atandukanye imigano arayigwiza muri ubwo buryo mugabo nagomba kubabwira yuko ni uburyo bumwe muri bwinshi buriho bwemewe kandi bwiza bwo kugwiza umugano n'imbuto z'imigano zirabaho intete intete zirabaho urashobora mbere no kugira
ufise nk'intuzeye nk'igipimo cy'imigano ukeneye kugira kudatema hari ukuntu ushobora kujana kava hariya mu ishami ukaboherako n'agashashi hama imizi ikagira igakuriramwo hama ukawubonsonsa igiti ugakurako ukagenda gutera ni uburyo butandukanye bwo kugwiza umugano. Ubwo none kiramutse kinagiyemwo ngaho ntikihava usanga kitakwije ya misi yo kuba hejuru gutera urabiye ku mababi? Oya biba bifatanye na gikuru riba ari ishami udushami tuba twarashamitseko nitwo tuba dukomeye nitwo tugira dutanga imizi hama ugakata ugakurako ikindi kikigumira ngaho ku gishitsi. Yego uwo kwifuza ni nko ngaha mu ntara ya Butanyerera uwo kwifuza kubironga yo raba hehe yobaza nde? Ngaha mu bisanzwe ibi bijanye n'ibidukikije hari ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije murashobora gushikira basanzwe babijene nibo mu vyo bajejwe baba bazi bati bivanye n'indinganizo baba bategekanye bazi bati uno mwaka tuzobigwiriza ngaha cyangwa uno mwaka navyo twategekanije. Ego kumbure tukiriko turabandanya na kino kiganiro mwatubwiye ko iyi misuna ifise akazi kenshi ifise ibikorwa vyinshi ubwo waramutse atagifise ibiti muhira iwe canke mwishambi iwe yobikoresha mu gusakara? Neza cane. Reka ndaguhe nkwereke nk'iyi foto. Iyi foto nije nayifatiye kuko nari ndavye hejuru ndavye charpente mbona irayobeye. Aha wari ndani mu nzu? Nari ndani mu nzu fotora hejuru urabona yuko intuzeye umugano mu bwubatsi urajamwe naho umuntu yawukoresheje uko nyene atakundi kuguhingura kwabayemo kandi inzu igakomera neza. Hari umugano witwa Dendrocalamus nk'akarorero bawita kandi ntuzeye bambujeya mu ndimi z'inyamahanga. Urashobora kugira inkikuro circumference ya santimetero 30 igashobora mu burebure gushikana imetero 30 bambujeya. Metero 30? Yego. Usanga ari nyene ari kinini ari kinini. Yego. Ubwo abajejwe gufata ingingo baba bariko baratwumva ni iki mushobora kubahanura kubijanye no gukingira ibidukikije umuntu afatiye kuri iyi misuna? Ndazi yuko babifize ku mutima. Ego igihugu gikenera vyinshi ugasanga hari bishigwa imbere ivyo birumvikana mugabo je ku giti ciwanje nkagira nti umuntu aravye n'imbonoka zoza igihugu cacu twihaye igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 ni ukuvuga ko dukwiye no guhindura n'uburyo twiyumvira dukwiye no kugwiza ibitandukanye abene gihugu dukora kugira ngo mu buryo butandukanye mu ngabire zitandukanye kugira ngo dushobore gushika ku iyo mbonoka zoza. Rero nkagira nti mu mbonoka zoza no guteza imbere igisata c'umugano ngira ngo kigiyemwo vyo bari ibintu vyiza kandi ndazi yuko mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije ico kintu c'umugano ndazi yuko bakizi mu byo basanzwe bagwiza. Yego akamaro barakazi vyofasha cane mw'ibintu bijanye no gukingira amashamba no kongera mikoro y'abene gihugu umuntu mbere yo kugwiza akazi. Mbere nk'aba bobo bakwega ingenzi nabonye umugano umuntu arashobora no kuwukora mu buryo bwo gukwega ingenzi. Ubwo bwoko nk'uko nabo babwiye bugenda buri ku migwi. Hari ubwoko bavuga bati ubu tugomba kubugwiza kugira ngo buzoze buratanga ibitutu vyo gufungura.
ubundi mugwi bashobora ubwoko bw'imigano bakavuga bati ubu bwoko bw'imigano tugomba kubugwiza buzoza burakora mu bwubatsi. Uyundi mugwi ukavuga uti w'imigano ubu bwoko bw'imigano tuzoza turabugwiza buzofasha mu bijanye no gushariza bamboo ornementale. Ni ukuvuga rero nk'uwo mugwi wa nyuma mvuze iyi bamboo ornementale uravye ukuntu bobo bawukoresha mu gushariza ahantu ubona nyene barabigize neza ku buryo ingenzi zikaza ziraza kuraba. Burya umugano umuntu arashobora no kuwukora akawuvanga n'ibindi biterwa cyane cyane nk'ibi vy'ibizinu. Ibizinu hajya munsi hakarimwa intuzeye ibizinu. Yego nuko duse n'abarangiza hashobora kuba hari ako mufise ntababajije mushobora kurenza ko gashobora kugira ikimazi kumbure mumaze kubona canke musanganwe mwumvise noba ntababajije. Yego mu kurangiza jewe ico norangiriza ko mvuga burya ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Kandi umuntu ataragira ikintu ntamenya akamaro k'ikintu. Niyo umuntu agitakaje nahatoba azi akamaro kaco naho nyaramenya ati bwa bundi cya kintu cyari gifise akamaro. Jewe ndi mu bashinga intaye yuko umugano ufise akamaro kadasanzwe. Ufise amakenga uyi abarundi baratembera mu buryo budasanzwe. Abarundi kweri baragenda kweri kw'isi ni hake kw'isi wogenda atari umurundi ntusange y'umurundi baze batira agahuzu bagende. Yego baci Beijing icyo gihugu navuze kiyita yuko ari ubwami bw'umugano mu Bushinwa. Bace ku cicaro gikuru niho kiri INBA International Bamboo and Rattan babaze babatembereze babatembereze mu ntara zitandukanye z'amajepfo bazosanga umugano hubwo twaratevye kuwuteza imbere. Umugano rero ntakekeranya tuwitwararike uzoha akazi abarundi batari bake. Yego ndibuka igihe kimwe mu gusozera twariko twaragendeye amahinguriro atandukanye menshi kandi ahingura umugano gusa menshi. Yego yaba amahinguriro ahingura impapuro, yaba amahinguriro ahingura ibi vy'ama triplex, ama contreplaqué, impapuro. Muga hari ikintu cantangaje twagiye mu ihinguriro rihingura amakara y'umugano. Amakara y'umugano urumva umugano bafata tujya tuntu two mu ngingo akaba ari two bakata gusa bagashira mu ntuze mu mashini kugira baturire amakara. Numva tukihashika nyeneho aravuze ngo ntimufotore ngo iyi ngo rihinguriro ngo niryo jambi ngo niryo nyene ngo mwisi ngo nta handi ngo riri. Ndavuga ati ibi bintu nibiki mugabo yari amakara asanze niho nabatangura kubaza none amakara akamaro kayo mbega bigenda gute mushorera hehe. Je barambwira ati burya tweye amakara hari hayo basya bagatekera yandi bakagira agafu kanoze bagatekera. Barambwiye ati burya tweye amakara turashorera i Buraya turashorera muri Australia. Yego baradushorera. Nasanze rero nibi vyitwa ngo na madeshe y'intuzeye yayo mahinguriro y'imigano abafise akazi. Abafise akazi umwene gihugu yumva avuga ati jewe noshobora kugira gukora muri ico gisata canke noshobora kucinjiramo kugira nonosore neza ico gisata agashobora kucinjiramo umugabo yamaze kuronka ivyiyumviro nyamukuru muri ico gisata. Nico nshobora kuvuga. Yego murakoze turangize tubakengurukire. Murakoze. Yego nuko rero nshuti bakunzi mwariko muradutega abiri ningashe turangiriza kino kiganiro ariko tubibutse yuko turako turarabira hamwe uko amashamba abangamiwe hano mu Burundi ariko kandi twanaravye n'uruhara rw'imisuna mu
gukingira cyangwa mu kubungabunga ayo mashamba. Twabonye kandi ko iyo misuna iramutse igwijwe hari akamaro kenshi cyane, hari akunguko kenshi gashobora kuvamwo iruhande yo gukingira ibidukikije. Mukaba mwavyumvise yuko rero habaye hari abifuza gutera iyo misuna cyane cyane ku bwoko bumaze kuboneka hano mu Burundi, mwumvise ubuhinga butandukanye ushobora kubafasha kugwiza iyo misuna mugashobora kuyitera aho mwipfuza. Nuko rero ningashe turangiriza kino kiganiro, reka nkengurukire umutumire yemeye kudufasha kukiremesha, nkengurukire namwe byo mwafasha kanya ko kugitega abiri, reka nkengurukire kandi n'abadufashije mu by'ubuhinga kugira ngo bikunde ko aya majwi n'amasanamu bishobora kubashikira aho muherereye. Naho utaha mu kindi kiganiro.